Eka iteka n'umunezero nangere subire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Mike hano kuri televiziyo yange ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atohoje, amakuru atosoye, amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka tuyabagezeho maze tuyabashikirize gatanu kuri gatanu, dore ko ari amakuru utagira n'ahandi na hamwe wumva, ari amakuru aba ameze neza utasanga ku yindi mbonesha kure iyo ariyo yose kuri hano iwacu i Burundi. Ni amakuru rero twibanda makomine atandukanye, amakomine ari hano iwacu i Burundi, amakomine yose aho tubabwiriza ibiri kuvugwa mu birari vy'ubutegetsi mu mvo za politike, ndetse tukababwira n'ibiri kuvugwa mu ntambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC, tubabwira n'ibiri kuvugwa hirya no hino muri Afrika, nkaho tubabwira ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda cy'ababanyi, tukababwira mu gihugu cy'ababanyi cya Uganda, cy'ababanyi cya Tanzania, ndetse tukababwira n'ibiri kuvuga nko muri za Kenya n'ahandi muri rusange, tutibagiwe kunyarukira mu makungu ya kuri mu bihugu vy'ibiyaga binini, hose turahagira tukaba yagira ibiriko birahavugwa. Reka ndakengurukiye cyane wowe wahejeje gufyonda sabone, wowe wamanutse ukajambo musikanditso sabone ugafyonda ko ku mutuku, wamara kubikora kandi ugakomeza ukano gukazogera kugira ngo urabane natwe gatanu kuri gatanu. Ariko kandi ndakomeza no gusaba nawe utarabikora ko wamara ukasi ukajogera ku mutwanditso sabone ugafyonda ko ari no ukunda ukano ukazogera hirya kugira ngo uje urabasha kubana natwe gatanu kuri gatanu. Makuru rero akomeye cyane nge ndiko naguteguriye, nkabangiye kubwiriza amakuru akomeye cyane, amakuru y'ibiri kuvugwa hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na hano iwacu Burundi. Gusa reka mbere iwacu Burundi nkubwirize yuko CNDD-FDD yemeje ko igiye kwigisha urwaruka ivya gisirikare. Ni mu mugambi ukomeye cyane bafise wo gutera igihugu cy'u Rwanda, bakaba ngo bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bagashyiraho ubwabo. Ibi byose ndaza kubigarukaho mu idonido y'amakuru naguteguriye. Bibanye naho harereye hashobora kuba ari gitondo saa cyangwa se ikigoroba, ariko ndakwinginze urafate iminota itarenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Habe kaze. Wakaze makuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi. Reka ntangure nkubwira ko CNDD-FDD hani wacu Burundi yiyemeje ko igiye kwigisha urwaruka ivya gisirikare. Mu ikoraniro umugambwe CNDD-FDD warumazweho iminsi 2 mu ntara ya Ngozi komine Mwumba kuva igenekerezo rya 22 kugeza 23 z'ukwa kane 2024. Uwo mugambwe waraye usohoye itangazo ku mugaragaro ko ugiye gutsimbataza inyigisho za gisirikare mu rwaruka rwose rw'igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo waraye ushize akabona ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 z'ukwa kane 2024, wiyemeje ingingo yihutirwa yuko urwaruka ruzoba rurangije amashure shingiro école fondamentale bazoba bafise guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17, bose bazatogerezwa kwiga inyigisho za gisirikare mu gihugu cose. Iryo tangazo rirongera rikamenyesha ko n'abazoba bahejeje amashure yisumbuye humanité générale nabo bazotegerezwa kwiga inyigisho za gisirikare imyaka 2 imbere yuko bazotangura kwiga za kaminuza service militaire obligatoire de 10 pour mercosituru d'état de humanité générale avant enta université. Ivyo ngivyo vyose ngo ni intumbero y'umugambwe CNDD-FDD ifatanije n'ubutegetsi bwayo mu buryo bwo kugwiza abazi ibya gisirikare bazoza bacungera umutekano w'igihugu. Izo ngingo zafashwe n'umugambwe CNDD-FDD zikaba ziteye ubwoba bwishi n'amakenga abarundi kumva aho mu mugambwe ariko hasigaye hafatirwa ingingo zega iz'igihugu
gihugu cose mu rusangi. Bamwe bakibaza nimba abagize leta bose baserukira umugambwe CNDD-FDD canke abarundi. Barongera bati ko CNDD-FDD yashizweho n'imbonerakure mu gihugu cose bakaziha n'ibigwanisho, abandi bakabinjiza mu nzego z'umutekano, ivyo navyo vyoba bigamije iki? Abakurikiranira hafi ibibera mu Burundi bavuga ko ahubwo ari umukenyuro mushasha wa CNDD-FDD wo kuyovya no gusamaza abarundi mu mabi iyo misoresore yirirwa ikorera abanyagihugu, hamwe no kuzimangatanya ibimenyetso vy'itangwa ry'imipanga ku misoresore y'imbonerakure mu gihugu. Icatangaje abanyagihugu benshi nuko mwitangazo uwo mugambwe CNDD-FDD waraye usohoye hatakajambo k'ihumure na kamwe wigeze uvuga ko guhoza imiryango myinshi yataye izabo ubu iri mu kangaratete kubera ibiza bitandukanye vyibasiye ibice vyinshi vy'igihugu, bituma abarundi barenga ibihumbi 500 bata izabo batagira epfo cange n'icaruguru, kuko atakintu na kimwe bagifise mu vyo bari batunze, eka inzara ivuza ubuhuha mu muryango yabo. Abanyagihugu basozera bavuga bati harakwiye ko ikintu coza kigarukira ku Burundi n'abarundi, kuko intwaro y'agacinyizo n'igitugu cya CNDD-FDD n'abayigize babandanya guta igihugu c'u Burundi mu kaga kadasanzwe. Ni vyinshi cyane nyine ndiko ndakuyagira, dore ko ariko hari n'ibindi cyane biriko biravugwa iwacu i Burundi, dore ko biri kuvugwa yuko nyine ngo mu mugambi mushasha wa CNDD-FDD bagira ngo babone ko mu misi iri imbere baratera igihugu c'u Rwanda, bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bagashiraho ubwabo. Ntumbaze rero mugabo niba ibingibi bazabishobora, reka tubitege amaso turebe aho birahera bishira. Nshuti bakunzi bacu, reka tube dusubikiye aha, gusa mwese nkomeze ndabasaba gufyonda sabone, nako mukomeza kuradusangiza n'ibitekerezo ko navyo birakenewe. Ndabakunda cyane, makagire Imana n'amahera. Kuri mikoro nje mwari muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi.